Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kuba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, harimo igisata ca politike, igisata c'umutekano be n'ibindi bisata bitandukanye, cyane ariko tukaba twibanda mu makuru aba ariko aravugwa agezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye, mwe mudukurikirana muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru aza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ku munsi w'ejo twarabagejeje ko inkuru ijanye n'ibinyegezwa bifatanye n'imirima ya President Varisito Ndayishimiye. Hari uwatabarije imbonerakure Diomede Habimana ajeje imirima ya President Ndayishimiye muri komine Buhiga. Bamwe bakavuga ko Diomede Habimana yari imbonerakure ikomeye cyane muri iyo komine yo mu ntara Karusi. Bamwe bakaba banamuzi kwitazirano rya y'abasore. Iyi mbonerakure rero ikavugwa ko n'izindi mbonerakure zayitinya, gusa nayo muri iyi minsi ikaba inyegeye kumvo tuza kubageza ko muri ano makuru. Sivyo gusa kandi kuko tuza kubabwira ko ibiriko birabera mu ibohero rikuru rya Mpimba ari agahombera munwa, aho bivuga yuko imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi ariyo ariko arakwa umuntu kugira ngo aronke icumba mu ibohero rikuru rya Mpimba. Hari benshi bariko baridogera amafaranga y'umurengera arishwe munyororo mushasha yinjiye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Amasoko yacu aravuga ibintu bitabereye bikorwa n'uwitwa Kantunge ko Zerubbabeli, umunyororo aserukira abandi, akaba kandi ari warongoye quartier bita Surire aho mu ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu avugwa ko ageze ku rugero rwo gutoza miliyoni 7 ku munyororo mushasha kugira ngo aronke icumba. Isoko ryacu rikavuga ko ribabazwa no kubona umuyobozi w'ibohero abiza ariko ntagire ico akora ngo bihagarare. Nandi menshi turiko turabategurira twateguye kubageza ko muri aka kanya ntuze gucikanwa, fyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza no Muhuza TV. Ndabaye kaze muri ano makuru. Reka ino nkuru yacu twitangurire ku ntayikomeye cyane twawe n'umwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu irabana n'ituratura ry'imbonera kure Diomede Habimana ajejwe imirima ya President Ndayishimiye muri komine Buhiga. Dani Diomede Habimana n'imbonera kure ikomeye yo muri komine Buhiga ho mu ntara Karusi. Bamwe bamuzi kwitazirano rya y'abasore. Imbonera kure zo muri Buhiga nazo zikavuga ko nyene zimutinya. Nimwe mu mbonerakure zahoze zitukana bidasanzwe kubandika ku mbuga ngurukana bumenyi. Izindi mbonerakure zikavuga ko ari imbonerakure yegereye umukuru w'igihugu kandi akaba ari nawe yarajejwe imirima y'umukuru w'igihugu muri iyo komine. Ariko nkuko twabagajeje ko mu nkuru yacu yabanje kuva mu mpera za Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2024, Diomede Habimana ntakiboneka, abayeho anyegeye bidasanzwe. Mu nkuru twabagajeje ko ku munsi w'ejo ijanye n'ibinyegezwa bifatanye n'imirima ya President Ndayishimiye, hari uwamutabarije ko batazi irengero ryiwe. Ni inkuru yababaje cyane abo ku kirimba ca President Ndayishimiye. Umwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu ahejeje kutumenyesha ko Diomede Habimana ari muzima, ko bafise amakuru yaho anyegeye kandi ko yoba yasabwe ko yobeshuza amakuru yatanzwe. Uyu mukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu yashimye gutanga umuco ku vy'imbonera kure Diomede Habimana zira, mbere atanga n'andi makuru ajanye n'imirima ya President Ndayishimiye. Hano tugiye kubasangiza amakuru yaduhaye, twirinze gushira habona ivyo tuma amenyekana. Amakuru yadusangije ni menshi tuzoyatanga mu bihe bitandukanye. Diomede Habimana ntiyanyurujwe ahubwo aranyegeye. Isoko ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu ryatubwiye ko hariho umutahe urondera Diomede Habimana, umutahe wavuye muri parike ya Karusi. Iri soko rikavuga ko umutahe waturutse ku mashari ari mu bajejwe imirima ya President Ndayishimiye, cyane hagati ya Diomede Habimana, umuhinga yarajejwe imirima muri Buhiga be na Damascene Nduwayo ari wagenzura imirima ya President Ndayishimiye mu gihugu cose. Damascene Nduwayo yoba yatinye ko Diomede Habimana ashobora kumusubirira. Iri soko rivuga ko muri Kigarama umwaka weze w'ibihumbi 2024 Diomede Habimana yatumwe ko ku kirimba kwa President Ndayishimiye Gitega. Diomede Habimana yari umuntu yakoze ibintu bidasanzwe mu mirima ya Ndayishimiye,
ahitwa Shanga muri komine Buhiga. Uwo mugoroba ku Kirimba Igitega, Diomede yarashimiye rwose mbere umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye acamugabira imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi nk'agashimwe. Uwo mugoroba kandi bikanavugwa ko banamuhaye imodoka yo ku Kirimba kwa Ndayishimiye iramutahana. Perezida yari yarigeze kuvuga ko azomuha imodoka imwunguruza. Diomede Habimana yapfuye gushika ibuhiga, inkuru ikwira hose ko Diomede agiye gukomera mbere ko umukuru w'igihugu amuhaye imodoka izohora imwunguruza. Rya soko rivuga ko ayo makuru yaciye ivutu Damascene Nduwayo asanzwe ajejwe imirima yose y'umukuru w'igihugu. Damascene Nduwayo ntiyizi ivy'uburimyi. Numwigisha afise diplome ya D6, akaba muri umuna umwe mu bajejwe umutekano wa Angelina Ndayishimiye, wa mugabo munini akunze kugira inyuma yiwe. Uyu Damascene Nduwayo afise ububasha budasanzwe. Yarahawe voiture Toyota Allion Jeep mu bwoko bwa V8, yarubakiwe inzu. Niwe yakira amafaranga yo guhemba abakozi bose, ayahawe na intendance y'umukuru w'igihugu, agaheza akaja guhemba abakora mu mirima be n'abagronome. Kumva rero hari umugronome yizewe bidasanzwe n'umukuru w'igihugu akanaronka agashimwe ka Angelina Ndayishimiye, vyatumye Damascene Nduwayo agira ubwoba. Ngibwami hama ukwikunda kazwa no kwambikana ibara. Iryo soko ryacu rikavuga ko Damascene Nduwayo yoba yagerageje ibishoboka vyose ngo Diomede acafure atakaza icizere ca President Ndayishimiye. Yoba kandi yarakoranye n'umukuru w'iperereza Karusi Jove Cishahayo, Buramatari Devota Nizigimana n'umukuru w'imbonerakure kugira bafatishe Diomede Habimana. Diomede amaze kumenya ayo makuru yahungiye Bujumbura. Ico gihe akaba yaramaze kumva ayo makuru. Buramatari acakoranya mu stanteri wa Buhiga, utwara igipolisi n'utwara imbonerakure muri Buhiga, baja kugariza urwo rwa Diomede Habimana, bagenda batwaye ivyiwe vyose. Aho hose boge ku muntu Diomede yari afitiye ideni ariko hataragira ko ririhwa. Isoko ryacu rivuga ko Diomede Habimana nawe yatabaje umushikiranganje Martin Niteretse, aramwereka ibiriko biraba vyose. Martin Niteretse yaramutabaye, ategeka Buramatari ko ivyo bariko barakora bihagarara. Diomede Habimana agasubizwa ivyiwe vyose. Ivyo bipfuye, Damascene Nduwayo yarondeye ikindi citwazo. Isoko ryacu rikavuga ko Diomede Habimana yari asanzwe yaratumwe ivyo kugura amatongo ya President Ndayishimiye. Hari amatongo abiri yaguzwe mu ruyeri rukomeye. Mu gihe Ndayishimiye hegitari ayigura miliyoni 8, abo bantu babiri barahenzwe bahabwa amafaranga menshi. Bamaze kugurisha amatongo acaduka ivyo kuyapima uko ngana, basanga ni mato cyane. Niho rero umupolisi yari yarahawe imiliyoni 32 yategekwa gusubiza imiliyoni 20. Umupolisi arababara cyane, aravuga ati nta kundi ndahevye itongo ryanje, arasubiza amahera. Mugabo avuga ko ari miliyoni 6 yahaye Diomede Habimana. Damascene Nduwayo yaciye muri parike ya Karusi gusoza umutahe wo gufata Diomede Habimana ku caca abus de confiance. Aho niho rero havuye ubuzima bwo guturatura bwa Diomede Habimana. Reka kandi tugaruke ku mafaranga ahembwa abakozi bakora mu mirima ya President Ndayishimiye, aho bahembwa amafaranga ya intendance. Isoko ryacu nkuko ryatugejeje ko iyi nkuru ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu ryagize riti: ivyo mwatangaje by'ingene abantu bakora mu mirima bahembwa n'ukuri. Ico nabonye mutazi nuko bahembwa amafaranga ava muri intendance y'umukuru w'igihugu. Na amafaranga y'igihugu. Ya mafaranga y'umurengera muvuga ngo agenewe gufungurira umukuru w'igihugu, amwe aja muri ivyo guhemba abakozi bo mu mirima ya President. Mukunze kuvuga ko ari miliyoni 2 ku munsi, murasubira musuzumu buyaraduze badugije ko umuliyoni 1. Ikindi mutavuze kandi nuko abo bakorera President bose bahembwa mu minwe. Abo mu mirima nivyo kenshi usanga ari abatamakazi n'abana babigeme, bamwe baba barahevye ishure. Nivyo bamwe bahembwa amafaranga 3,000, abandi bagahembwa 4, bake cyane barashobora gushikana amafaranga 5,000. Kurya mwabivuze nivyo abagoronome usanga bahembwa hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 y'amafaranga y'amarundi ku kwezi. Usanga bakenye cyane bimwe biboneka, nta kontra, no kuvuga amasezerano y'akazi bahabwa, kandi nabo nyene bayahabwa mu minwe. N'abenjeniyeri nkuko kwa Diomede Habimana bahembwa mu minwe, nta mushahara uzwi bafise, nta masezerano ahari, nabo nyene bayahabwa mu minwe. Ikindi mwavuze kirico nuko batamenya igihe bazoronkera umushahara wabo. Hari abo haca amezi 3, 5 n'ayarenga batarahembwa.
nk'abanjeniyeri babona bahamagarwa ku telefone n'utwara intendanse bakumva ababwira ko hari ikinagira abarungikire. Uti gukorera President Ndayishimiye birababaje cyane, birimo agasuzuguro kadasanzwe. Gusanga umurima umaze guca k'abenjeniyeri nk'indwi bose bagata bakomoka bananiwe kubandanya gukora muri ubwo buryo. Uhuye n'uwamukoreye ukamusaba gusubirayo gufata nk'umwansi wiwe. Nta kintu kibabaje rero nko kubona umuntu akurikirana umurima wa Perezida ukamusanga yambaye ikandambiri yatobotse. Imirima ya Perezida Ndayishimiye kandi ni myinshi cyane mu gihugu. Nkuko iri soko ryacu ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu ribandanya ribivuga, amakuru twatanze avuga ko imirima ya Perezida Ndayishimiye ngo ntakwiye. Yatubwiye ko imirima Ndayishimiye ari myinshi cyane mu gihugu. Yagize ati nkaharya muri Karusi imirima yiwe irarenga rwose irya ibiri mwavuze. Uretse muri Buhigana Bugenyuzi arafise iyindi mirima muri komine Shombo ho muri komine Nyabikere. Arafise iyindi mirima muri komine Shombo muri komine Nyabikere n'ahandi henshi. Abantu bubahuka kumwankira kumugurisha ko ni bake. Hari abazi ubwenge banka zirya miliyoni 8 ku hegitari bagasaba menshi agaca bareka. Amafaranga agura ayo matongo yose ava muri intendance acishijwe kuri societe ya Ndayishimiye yitwa Soveri. Iri soko rikavuga ko ubundi buhinga bukoreshwa mu kwiya matongo ari ukurondera ubushinga ishirahamwe ryitirirwa imbonera kure zikitwa ko zigera zirimire hamwe n'abakaziha imbuto. Aho haba hateguwe ko mu nyuma iryo tongo rizoca ari irya Ndayishimiye. Ivyo bashobora kubikora ku itongo rya leta canke itongo ry'umuntu yahunze. Mu gusozera imbonera kure Diomede Habimana ntabwo anyurujwe nk'uko bamwe bavyibaza. Abaye hanyegeye kubera umutahe wa parike ya Karusi umurondera. Uyu mutahe wavuye ku ishari riri hagati ya Diomede Habimana na Damascene Nduwa yajejwe imirima yose ya President Ndayishimiye mu gihugu. Uyu Diomede Habimana hari ivyo ariko arasabwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ngo abishuze zino nkuru ziriko ziratambuka. Abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu nabo bemeza mwibanga ko amafaranga akoreshwa mu mirima ya Ndayishimiye ava mu mafaranga ya intendansi y'umukuru w'igihugu. Babona ko ariyo mpamvu agoma yongerezwa umwaka ku mwaka. Bavuga ko bababazwa n'ingene abakora mu mirima y'umukuru w'igihugu bafashwe nabi cyane. Isoko ryaduhaye igopi y'umutahe urondera Diomede Habimana. Imbonera kure zibuhiga nazo zatubwiye ko Diomede Habimana asanzwe ari imbonera kure nazo ubwazo zitinya. Nkuko kandi nabivuze mu iborero rikuru rya Mpimba hari ikibazo gikomeye cyane aho benshi bariko baratabaza umushikiranganje w'ubutungane ndetse n'umushikiranganje w'intwaro ibereye. Imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi kugira uronka icumba mu iborero rikuru rya Mpimba. Hari abantu benshi bidogera amafaranga y'umurengera barihishwa umunyororo mushasha yinjiye mu iborero rikuru rya Mpimba. Amasoko yacu aravuga ko ibintu bitabereye bikorwa n'uwitwa Kantunge ko Zerbaberi, umunyororo aserukira abandi akaba ari warongoye quartier bita Serire A aho mu Mpimba. Uyavuga ko ageze ku rugero rwo gutoza miliyoni 7 ku munyororo mushasha kugira aronka icumba. Isoko ryacu rikavuga ko ribabazwa no kubona umuyobozi w'ibohero abiza ariko ntagire ico akora ngo bihagarare. Isoko ryacu rivuga riti hari ibintu bibera mu ibohero rikuru rya Mpimba mukwiye gushira habona tukaraba ko vyo hagarara. Hari imiryango yitwa Murantunge, hari imiryango yitwa bitewe ubwoba iyo hari uwayo yinjiye iborero rikuru rya Mpimba. Mu bukene imiryango irimwo birababaje kumva umunyororo yakwa miliyoni 7 kugira ngo aronke icumba. Mu bisanzwe uko bimeze mu Mpimba y'umunyororo mushashaje hari amafaranga yakwa kugira aronke icumba. Ayo mafaranga asumbasumbana bivanye na quartier umuntu abajanywemwo. Amakaritiye yose hamwe ni 12. Hiyo bita Serire A ifise ivyumba 28. Uwo bashizeyo yarasigaye ari amafaranga 600 nta wuzi nayo uwayashinze. Kuko bizwi nuko uwinjiye asabwa 5,000 yitwa isuku. Ayo arandikwa muri registre. Rero umuntu arishi iyo Murantunge, rero umuntu arishe ivyo 600 yaca habwa icumba akazokibamwo gushika asotse ibohero. Ivyabaye kuwa kabiri uheze nakumiza. Uwitwa Kantunge ko Zerbaberi yarihishije umunyororo mushasha amafaranga angana n'imiliyoni 7 kugira mushire mu cumba nimero 11. Uwibwe yitwa Juvenal. Imbere yaho yari yarihishije miliyoni 3 witwa Felix ari muri chambre ya 24, anarihisha miliyoni 3 nyene uwitwa Prote ari muri chambre y'icenda. Hariho n'izindi yabikoze uko nyene.
mwumve ko uwo arishe ayo mafaranga ari umunyororo nk'abandi gusa akaba yitwa userukira quartier si amafaranga aje mu kigaga cibohero nakamara amaze no ngo kubona umunyororo acinyiza bagenzi we gutyo ngo nuko bakiri bashasha ngo n'ubusuma ni ikibi kibishe gikorerwa imiryango ibiri mu gahinda si amafaranga yo gufasha umunyororo bagwaye yo gufasha abanyororo bagwaye canke abandi bamerewe nabi ahubwo ni amafaranga aje mu mifuko y'imbonera kure nkeya zitwa ngo ziserukira abandi. Uti turipfuza ko ibi bintu vyoja ahabona ntidutahura impamvu umuyobozi w'ibohero Frederic Niyubahwe abimenya akabireka gutyo. Turipfuza ko hoboneka kandi ingingo zihagarika ivyo bintu vyoba vyiza abashikiranganje Domine Banyankimbona na Martin Teretse nabo babimenye bakagira ico babikozeko. Aho rero vyifashe gutyo mu gihe usanga amashambure yose yaramaze kuzura ni ukuvuga ko iyo haje umushasha akarazura babera cagenda karaba umunyororo yanyariwe gose atakigira ikimufasha akamusohora akamurungika handi habi. Umwe mushasha azanye amamiliyoni agabwa ikibanza ciyo mukene amahera cagabugwa n'abantu bane gusa. Ibi bintu vyabaye urudandaza rukomeye mu mpimba. Uwibwe ntagira aho yitwara aha nk'uyu yibwe izi miliyoni 7 amaze kwamenyera acamenya ko yibwe agenda kakamwuzura atahari bwitware. Uvugije induru baca nyabona bamupfungira ahantu habi cyane hitwa Tingitingi. Uyu Zerubabeli ntakatagira mu guhohotera abandi banyororo. Ejo bundi yumvise umunyororo yitwa Kadoyidoze ngo umengo niturikukira ako kanya yaciye amujana kumupfungira hitwa Maison Rouge amumaze y'ukwezi kose. Murumva ko gahotoro. Aho rero Zerubabeli yitwa ngo ni umukristo w'umukizwa arongoye abandi agendana Bibiliya agamiriza abandi gusenga 3 ku munsi ariko akaba ari we agaruka kwiba abanyororo bashasha akongera agacunaguza abasanzwe. Runo rudandazwa rwiwe rugezaho ashobora kwinjiza ni miliyoni 200 ku kwezi ngo nakamara amaza. Turasavye bishike kure bihagarare turatakambira kandi umuyobozi Frederic Niyubahwe afata ingingo abanyororo bangane. Turipfuza kandi ko bayitegeko rigenga ivyumba mu mabohero. Turasavye abategetsi bo hejuru bumve kano kama k'imiryango igowe umunyororo sumwe nta numwa z'umunsi wiwe. Ni vyiza rero ko ibibazo by'abanyororo vyitwararikwa abantu ntibabanze gupfungwa canke kugira wabapfunzwe kugira ngo batahura amagogwa n'akarenganyo vyiganje mu ibero rikuru rya Mpimba. Gaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzaho bari bose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba mu gateka kazina muntu mu gisata cy'umutekano ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi tubageza ko kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu mukunda ni Umuhuza TV rero Imana bahezagene mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.